Umuhora wa Hormuz utegerezwa kugururwa mu maguru masha, bitagenze uko ndategeka kurasa Irani ibimwe bikomeye. Ubutegetsi bwa Tehera buzosuzugura ingingo za Donald Trump gushika ryari. Ubuhoho ibintu bisa n'ibitagiye koroha ku ruhande rwa Irani, kuko President Donald Trump nishavu n'akantu yari yasubiye gutanga gasopo ikarishi kuri Irani. Ni nyuma yaho ikigo c'abongereza kijejwe uruja n'uruza rwo mu mazi UKMTO kumwe n'ishira hamwe rijeje gutwara abantu n'ibintu mu mazi Vanguard Tech bemeje ko ubwato bw'abagiriki Minoan Pioneer bwarashwe n'igisasu kitazwi amamuko mwijoro ryo kuwa gatatu rishiru wa kane Myandagaro mwaka 2026. Umwe mu bari muri ubwo bwato aburirwa irengero. Amasoko menshi akemeza ko ingabo za Irani Garde de la Révolution aribo boba bararashe ubwo bwato bwariko bugerageza guca mu muhora wa Hormuz. Trump niko guca tanga iyo gasopo inyuma yaho n'ubundi Trump yaramaze gutanga gasopo inshiro nyinshi kuri Irani ikanana, kandi na Trump ntihagire ico akora ugereranije n'uburemere bwa gasopo yaba yatanze. Mbega ubu Irani yoba yiteguye kwemera ivyo itegekwa na Trump, canke ikomeza kubifata nk'iterabwoba riherera mu majambo gusa? Mbehoho Irani yoba yiteguye guhangana n'ibitero simusiga Trump aguma yikangisha? Ubundi Irani uku gusuzugura ingingo za Donald Trump babikora bishimikije iki? Reka tubiyage. Ndabaramukije, nitwa Patrick Rusage Atangimana, aha ni kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution and New Youth Aspirations. Kaze mu nzira y'ubwenge w'uno munsi, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumona kazoza twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire ari nkeneko. Yeshi n'abana aho bamenye. Of mind evolution and youth aspirations. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Mu gihe umubano usanzwe utifashe neza hagati ya Irani na Amerika, umubano ukomeje gutosekazwa n'indyane z'intambara. Intambara isa niyabuze umuti, kuko n'agahengwe kumwe n'ibiganiro vy'amahoro vyari vyashitswe ko bisa n'ivyamaze guhungabana. Impande zompi zihitamwo inzira y'intambara. Nkuko nabivuze mu ntangamarara, vyose vyaraye bisubiye kunyugwa n'igitero kitaramenyekana inkomoko cakozwe ku bwato bw'abagiriki Minoan Pioneer mwijoro ryo kwa gatatu rishira kuwa kane Myandagaro mwaka 2026. Ubwato bwari kubugerageza guca mu muhora wa Hormuz nkuko vyatangajwe n'ikigo c'abongereza kijejwe uruja n'uruza rwo mu mazi UKMTO kumwe n'ishira hamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu mazi Vanguard Tech. None ko ubwo bwato n'ubundi bwarashwe n'igisasu kitazwi amamuko, nigiki cemeza ko ubwo bwato bwaba bwarashwe n'ingabo za Irani? Reka tubanze dutahure ko nkuko twagiye tubigaruka ko mu biganiro vyarenganye, kuva Irani isubiriye kugara umuhora wa Hormuz, ubutegetsi bwa Tehera bwakomeje kugabisha amato yose aca muri Hormuz adafise urusha rwa Irani ko azoraswa. Ikindi nuko ikigo kijejwe umutekano wo mu mazi Joint Maritime Information Center cemeza ko ubwo bwato bwari ko bwerekeza ku gihande ca Oman, kandi ngo ingabo za Irani zikaba zari zimaze iminsi zirasa zitumbereza muri ico gihande ubwo bwato bwarasiwemwo, bakaharungika drone nyinshi, bakanatera ubwoba amato yahaca. Ubona ko bitewe n'ivyo ibiganiro vyari bimaze gushikako, bari bumvikanye ko mu muhora wa Hormuz amato yinjira muri Hormuz azoza aca mu gice cyo mu buraruko cegukira amazi ya Irani, nayo amato asohoka Hormuz
agaca mu gice cyo mu bumanuko cegukira amazi ya Oman. Uku kwagiriza Irani ko ariyo yoba yararashe ubwo bwato bihuzwa kandi no kuba mu mategeko ingabo za Amerika zahawe muri intambara kurasa ku mato y'ubudandaji ariko araca muri Hormuz. Ico nta kirimo kuko nubundi atanyungu nimwe ku ruhande rwa Amerika yo kurasa amato y'ubudandaji aca muri Hormuz, ahubwo kubw'igihushane guteza umutekano muke mu muhora wa Hormuz ni inyungu ikomeye kuri Irani kuko iyifashisha nk'ikigwanisho cyo gutera ubwoba no gukanga Donald Trump bigatuma yemera ivyo Irani isaba, harimo no gukuraho ibihano vyafatiwe Irani, ibihano cane cane biraba ibijanye n'ubutunzi na petrole. Igikomeje gutangaza benshi ni umukenyuro wa Donald Trump muri intambara wo gukanya no gushuha. President Donald Trump kuva asomborokeje intambara muri Irani yakomeje gukina umukino wo gukanya no gushuha, umukino wo gutera imigeri ibiri icarimwe, bice bituma abanabandi bananirwa gutahura ico Trump agamije gushikako vy'ukuri muri Irani, kuko mu ruhande rumwe ashaka ibiganiro by'amahoro kandi akerekana uruhara canke ugushaka afise mu guhagarika intambara yagavye muri Irani, mbere akanashinga intahe ko ibiganiro by'amahoro bigeze ku ntambwe ishimishije, ariko ku rundi ruhande akaba akomeje gutera ubwoba Irani ko umwanya n'umwanya batemeye ivyo abasaba abagaba ko ibitero kirimbutse. Aba nabandi bagakomeza kwibaza bati mbega Trump ashaka amahoro canke ashaka intambara? Ni mu gihe amasezerano yari yatewe ku mukono muri Ruheshi yari yatumye uruja n'uruza muri Hormuz rusubira kubandanya, nubwo vyamaze umwanya rumera ingabo za Irani zica zisubira kugara umuhora Hormuz. Trump nawe acategeka gusubira kugara ibivuko vya Irani. Reka tuvuge kuri igasopo Trump yaraye ahaye ubutegetsi bwa Tehera, turabe nimba iyi gasopo ari izoshobora kuja mu ngiro canke nimba ari imikango canke novuga iterabwoba riherera mu majambo. Turaza no kuraba mbega Irani ubu ifise ububasha bungana gute bwo ushobora gutuma yanka gushira mu ngiro ivyo iri kirategekwa na Trump. Mu kiganiro na Fox News kuri uyu wa kane myandagara umwaka wa 2026, President Donald Trump yagabishije Irani ko umuhora Hormuz utegerezwa kugururwa mu maguru masha, bitaruko naho Irani ikagabwa ko ibitero sindamusiga. Le détroit d'Hormuz rouvrira très bientôt ou alors il sera frappé très fort, nkuko vyandikwa n'ibinyamakuru vy'abafaransa. Donald Trump akaba yaheruka kugabisha Irani ko agira akomeza ingingo zo kwambura Irani ububasha bwa nucleaire, kandi ko hamwe Irani tokugurura umuhora Hormuz yategekanije isekeza ryo gucucagira imvura y'amabombe, misile n'indege z'intambara, drone, ibitero kirimbuzi byo mu kirere bizosenyera ibikorwa remezo muri Irani nk'inyubako, ibibuga vy'indege, ibigo vy'amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba. Mbega none vy'ukuri Trump ariteguye kubirangura canke n'iterabwoba riherera mu majambo? Abazisenguzi benshi mu bijanye n'imikenyero y'intambara co kimwe n'abashakashatsi banonose bijanye na politike mpuzamahanga barerekana imvo zishobora gutuma twemeza atagukekeranya ko Donald Trump yiteguriye kurimbura Irani mu gihe itokugura umuhora wa Hormuz nkuko abitegeka. Ubwa mbere ni kuba guverinema ya Amerika ikomeje gukaza ingingo yo kugara ibivuko vya Irani hifashishijwe ingabo kabuhariwe zigwanira mu mazi za Amerika. Bagenzi babo bagwanira ku butaka kumwe n'abagwanira mu kirere nka 82nd Airborne Division hamwe n'amato kirimbuzi y'intambara ya Amerika yaramaze kwipanga mu micungararo yose ya Irani mu kurindira ko Donald Trump atanga uruhusha rwo kurimbura Irani. Iyindi mvo ya kabiri ishobora gutuma Donald Trump adakekeranya ku ngingo yo gukubita atababarira Irani ni kuba ikibazo cy'iyugagwa ry'umuhora Hormuz caramaze gutandukira igisata c'ubutunzi bw'isi yose, kuko Irani yugaye inzira yahora icamwo ibice birenga 20% vy'ibitoro n'ibikomoka kuri petrol bidandazwa mu isi yose.
nkuko twagiye tubigaruka ko mu biganiro vyarenganye musanga hano nyene kuri HP Menya. Bikunyurwa n'ibitero Irani ikomeje kugaba ku mato y'ubudandaji yikoreye ibitoro. Aha ndavuga cane ubu bwato bwaraye bubaye inyandamuvano ya Ndyogo. Ubu bwato bw'abagiriki bwarashwe mu ijoro ryo kwa gatatu rishira wa kane myandagara umwaka wa 2026. Igitero carakaje cane Donald Trump ku buryo agezaho afata ingingo zose zotuma umuhora wa Rumuzi wuguruka naho vyoca mu nguvu. Ariko nubundi nubwo biri uko aba bahinga kabuhariwe mu busesanguzi bw'imikenyuro y'intambara kumwe n'abanonosoye ibijanye na politiki mpuzamahanga ntibareka kwerekana zimwe mu mvo zishobora gutuma Donald Trump gasopo ziwe ziherera mu majambo nkuko vyagiye vyibonekeza akatari gake kuva intambara itanguye. Ubwa mbere ni amasezerano yo guhagarika intambara atanga agahengwe k'amahoro n'ibiganiro mu kiringo c'imisi 60. Intumwa za Amerika bakomeje ibiganiro vy'amahoro n'intumwa za Irani bahagarikiwe n'abahuza nka Oman, Qatar na Turukiya. Iyi migwi yompi yari imaze kumvikana ko hategurwa ibisasu vy'amamine vyose vyari vyatezwe muri Hormuz n'ingabo za Irani, maze amato yinjira muri Hormuz agaca mu gice cyo mu buraruko mu mazi yegukira Irani, nayo amato asohoka Hormuz agaca mu gice cyo mu bumanuko mu mazi yegukira Oman. Ibi bigashimangirwa n'impamvu ya kabiri yuko abenshi mu bategetsi ba Amerika guhera mbere kuri uyu nyene Donald Trump ahiruka kumenyesha ko bizeye neza ko ibiganiro vy'amahoro bigiye kurangira vuba kandi ko bizotanga umusaruro mwiza ku mpande zose. Mu kiganiro yahaye Fox News kuri uyu wa kane ruheshi, Donald Trump yagize ati ibiganiro vyifashe neza, umwanya ndawufise. Iki cizere ciza ca Donald Trump ku musaruro uzova mu biganiro vy'amahoro kikaba caranaciye gituma n'ibiciro vy'ibikomoka kuri petrole bigabanuka ku isoko mpuzamakungu ku buryo akagunguruka petrole kari kamanutse kagashika ku madolari 80. Ubwa gatatu gasopo za Donald Trump zo kurimbura Iran zishobora kuguma mu majambo bitewe no kugabanuka kw'ibigwanisho mu bubiko bwa gisirikare bwa Amerika. Nkuko twagiye tubigaruka ko mu biganiro vyarenganye musanga nyene kuri HP Menya, urwego rwo kwivuna abansi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon rwaragiye rusohora ivyegeranyo vyerekana ko mu bubiko bwa gisirikare bwa Amerika amamisire yaragabanutse cane, yaba ayarasakure canke ayakinga, na cane ayo mu bwoko bwa Patriot na Tahad yagiye araswa cane ku bwinshi gusumba igitigiri cy'ayaba ariko arahingurwa. Ibituma Trump atokubahuka guta Amerika mu kaga mu guheba utwo tumisire duke twari dusigaye ngo ashire mu ngiro umugambi wiwe wisekeza ryo gucucagira imvura y'amamisire ku bikorwa remezo byo muri Iran. Trump agahitamo kuguma atera ubwoba Iran atanga gasopo ziherera mu majambo gusa, ku rundi ruhande agacaja mu biganiro. Ibi bituma n'ubundi twibaza duti mbega ku ruhande rwa Irani bo bariteguye gushira mu ngiro ivyo bategekwa na Trump? Ubundi Irani yishimikije iki kugira ikomeze gusuzugura ingingo za Donald Trump? Reka navyo tubivuge ko abasesanguzi mu bijanye n'imikenyuro y'intambara barerekana ko atakintu na kimwe cemeza ko Irani igiye kwemera kugura umuhora wa Hormuz nkuko babitegetswe na Trump, bitewe nuko ubu butegetsi bwa Tehera ntibigera bahindishwa gashitsi n'iterabwoba ryo ku munwa ku buryo boca bemera gukora ivyo bategetswe. Aba nabandi bakemeza ko iterabwoba rya Trump riri ahubwo mu vyagiye bidindiza ibiganiro no gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Bikunyurwa nuko Irani idashaka ko Amerika yinjira mu masezerano ajanye n'igenzurwa ry'umuhora Hormuz kuko nubundi uyu muhora usangiwe hagati ya Irani na Oman. Ubutegetsi bwa Tehera bugategeka ko amasezerano yo kugenzura umuhora Hormuz aba hagati ya Irani na Oman. Trump na leta yiwe batarimwo babanje gukinjura. Ibi hamwe vyogenda uku nkuko Irani ibishaka, iterabwoba rya Trump ryo kwambura Irani ububasha bwa nucleaire nta bubasha ryoba rigifise kuko umuhora wa Hormuz woba wasubiriye gufungurwa. Kandi Irani naho vyogenda gute ikaba irahira ikarengwa ko itarota ikura amaboko ku biro vya uranium n'ubundi bubasha bwose buganisha ku nguvu za nucleaire za Irani. Bikasa nkaho ari umukenyuro wa Irani
uwo butanye intsinzi. Ariko n'ubundi nubwo biruko hari inkingi nyinshi nk'uko abasasanguzi bavyerekana zerekana ko umuco w'ibiganiro bisanzwe biriko biraba ari byo vyitezwe n'impande zose ko bishobora gutanga umusaruro mwiza bidaciye mu nguvu. Abashakashatsi muri politike mpuzamahanga bakemeza ko nubwo Iran ikomeje gutera iganyari hariho imvo nyinshi zerekana ko vyanka bikunda Iran izotegerezwa gukora ivyo Trump ashaka. Amakuru y'ukuri ava ku rubuga rw'intambara muri Iran akemeza ko Iran igeze aho umwasa ashaka bitewe nuko yagigabwa ko ibitero kirimbuzi kabuhariwe simusiga. Iran nta bushobozi bwa gisirikare igifise bwo gukomeza guhangana na Amerika igihe kirekire ubutegetsi bwa Eta Islamique bugihagaze butarasenyuka. Ibi bigatuma abatware ba Iran basa n'abariko barisubirako haba mu kwitaba ibiganiro vy'amahoro, aho twabonye ko impande zombi zamaze mbere no kumvikana ko hategurwa ibisasu vy'amamine vyose vyari vyatetswe muri Hormuz n'ingabo za Iran, maze amato yinjira muri Hormuz agaca mu buraruko mu mazi yegukira Iran, nayo amato asohoka Hormuz agaca mu manuko mu mazi yegukira Oman. Uku kwemera gusangira na Oman kugenzura Hormuz ni kimwe mu vyerekana ko Iran isa n'iriko iramanika amaboko buke buke. Ni kimwe mu vyerekana ko Iran isa n'iriko irisubirako. Ubona ko kuva intambara itanguye Iran kugara Hormuz, ubutegetsi bwa Iran ntibwigeze bwemera ko hari ikindi gihugu buzigira busangira igenzurwa ry'umuhora Hormuz. Ni kimwe mu vyerekana ko inguvu za Iran mu bijanye no guhangana na Amerika ziriko zigenda zigabanuka buke buke. Ibi byose kandi Iran ikavyemera bitewe n'ubukene bukabije iki gihugu kirimo kubera ubutunzi bwayo bugeramiwe n'ibihano yafatiwe na Amerika, aho haheze amezi arenga 5 Iran itoroherwa gushora canke gusuma mu makungu. Ibi byose bigatuma Iran yisanga mu kangaratete, yisanga mu kaga gakomeye, ibituma abategetsi ba Iran bariko basa n'abemera bimwe bimwe mu vy'Amerika isaba. None twitege ko amahoro agiye kuboneka mu karere ka Gulf. Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rusage, hari kuri HP Menya, The Human Philosophy of Mind Evolution and New Youth Aspirations. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho tukize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazozo twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire ari nkenegwa. Nimugira mu mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na gahwane. Yeshi n'abantu abo bamenye. With mind evolution and new youth aspirations. Inzira y'ubwenge.